mu nyuma haseruka rero umusani ko umuntu agirwa na vyinshi, haseruka karere ya music. Muri karere y'indirimbo niyo icemenyekana nka Sugu J Tishio aka Obama. Ubwo buzima bwabaye bubi, benshi bavuze bati ubushobozi ashobora kuba yabukuye muri Afrika y'Epfo, aho ubona ko baravuga ati wewe igihe ushobora kuja kubonana na Prophet Bushir. Benshi aho bavuga bati urya niwe muntu wa mbere agiye ahereza inkomezi zitandukanye benshi bagiye barakoresha. Ari naho bavuga ati Prophet Joshua niho nawe yazikuye. Ako umwanya cagira recherche gato cyambona ko ujya mukobwa nanyene yapfuye byambabaje kubera iki? Kubera ko batari bwahure na Yesu gusa n'abapfumu ugendera mu vyaha, ushoboye kwemera kubaho wisiga amavuta ico gihe avangana n'amavugufa y'abantu mu mpera z'umwaka kuzimo itanga abantu benshi. Kugira rero Prophet Joshua ave mu gisata c'imiziki ugende gukizwa, vyagenze gute? Vyakujemwo gute? Ndabaramukije cyane bakunze b'Ihuriro TV. Ni mu kiganiro intahe yanje, aho ubona ko ikiganiro tuza turazana bamwe mu bagiye batandukanye kugira bashobore kudushingira intahe ishobore gufasha umwe canke babiri. Kuri mikro ya mbere muri kumwe nanje ni Muganwa, mikro ya kabiri nashoboye kubazanira Prophet Joshua. Uno munsi ni Prophet Joshua niwe nshoboye kubazanira kugira ashobore kudushingira intahe. Ndakuramutsa cyane Prophet Joshua. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Abane na twese n'abakora dukurikirana kandi yongera ganze. Yes, nongera ndaguhikaze kuri Ihuriro TV. Prophet Joshua ubwa mbere na mbere ataraba Prophet Joshua, akabazo ka mbere hagiye yarasanzwe yitwa nde? Ko benshi bamuzi kuri indi zina, asanzwe ari myisakora n'imiziki mbese. Urakoze kugira ngo nzane umuco. Ubundi twizera ko twabanje kuba ico turi imbere yuko tuba ico isi yatumenye ko kitari ico. Hamahagera aho isi imenye ico turi. Bibiri ivuga ngo Jeremiah narakubibura mu nda kwa mama wawe narinda kuza, nakurobanuje amavuta ngo umuvugishwa nanje ukivuka. Bisigura ngo nabanje ko umuvugishwa. Hama mvukira rero mu muryango w'abantu batari bizeye ivyo canke batari bazi nico bavyaye, kuko Yesu we yagiriwe amahigwe canke yateguye amahigwe, kuko Maria yabwiwe ubwa mbere na mbere uwo azovyara wari we. Bisigura ngo bamwakiriye bamuzi. Biranashoboka ko na mama Yeremia atigeze amenya uwo yavyaye, kiretse ko Imana yaciye yibutsa Jeremiah utarabumbirwa mu nda kwa mama je narinda kuzi. Bisigura ngo na mama wa yakuvye yatakuzi narinda kuzi. Iyo niyo zakugaruka. Ariko igihe naje mwisi mu muryango, navukiye mu muryango abandi bana batandukanye, babona undi munaraje kandi koko yarundi munaje muri uwo muryango. Kuri bo no ku bandi wari umunsi mukuru. Naje ndindu w'Imana DJ, hama mbaho kwisi nk'umwana mu bandi, umunyeshure mwiza atonda kwishura adasiba, umukristo mwiza pe yumva misa kuwa Mungu yayumviriza kuri Saint Michel no kuri Saint Augustin mu Buyenzi. Hama mu nyuma haseruka rero umusani ko umuntu agirwa na vyinshi, haseruka karere ya music. Muri karere y'indirimbo niyo icemenyekana nka Sugu J Tishio aka Obama. Ubwo buzima bwabaye bubi, mvuze mpagaze aho mpagaze uyu munsi, ariko nabyita byiza igihe nari mpagaze hariya, kuko umuntu ahantu abona habi bivanye n'ahagaze. Uhagaze muri Yesu uzokamubona ko icyaha ivya shetani vyose ari bibi. Uhagaze muri shetani uzokamubona ko ivya Yesu ari bibi. Mvuze ko kijya gihe rero nabona ko bino ndimo ari byo bibi, ariko kino gihe rero mpagaze heza, ico mbona vya bihe bibi nari ndimo. Aho rero namenyekanye nk'umusani muri vyinshi, rumogi, akaboregwe, kugendana n'abapfumu, kugendera mu vyaha nivyo, kugeza uyu munsi rero aho naseruwe uko nategerezwa guseruka igikoresho ca Kristo. Prophet Joshua ataraba Prophet Joshua akicitwa Sugu J, yarasanzwe aba mu Bwiza, abona ko benshi bagiye baragira ati yakuranye n'abamwe mu bahanzi b'umuziki tuzi, ndavuga ba Big Farias ndetse n'abandi ba Sosokey. Turashaka kumenya Sugu J wakijya gihe akiri kumwe n'aba Big Fizzo n'aba ntuze ya bose, hajya we yabona bimeze gute? Nabaye henshi ubuzima bw'umusore n'ubuzima bwa ghetto narabubayemo. Nabaye
Buyenzi, parti nini, Bwiza, Jabe, Kibenga, igihe narara na Nyakabiga, igihe narara Kamenge, bo ubuzima bw'umusore no kuzunguruka. Ico gihe ni byinshi numva ko sizo nohera ariko kubera ko wavuze abandi twagendanye bavuze no bibuka kuri Kuki Fariaz ndamwibuka mu ndirimbo twakoze yitwa Kisa Dem. Dem gazaba bishega waso uvuze gutyo kugira ngo abantu bibuke aho byaje biva cyangwa aho byari biri mbere iyo ndirimbo twakoreye mu Rwanda muri F2K wayikoze yari producer Dr Jacques yavuye apfa mu nyuma. Dr Claude we twakoranye Amida na nyine yaramenyekanye Amida ndagukunda bino nkumi iruhande yasanzwe yigeze kumenyekana. Nayo twakoreye muri F2K mu Bwiza Rick Dog niwe twakoranye indirimbo irimo na Graps na Miss G Flow. Indirimbo yitwa I wanna live with you, I wanna stay with you, ni techno. Mu gihe cya career rero umva twategerezwa kuba tubana nabo twasangira ibikogwa nabo nivyo izo ndirimbo nubwo buzima bwo kuja mu spectacle nayo yabera hatandukanye Mise Vivant Ruguru hano hatandukanye nakoranye cyane na Eco Multi Service yabaye umwe mu ba manager ligiye nakoze Maisha Kama Game album aho twazungurutse hano hatandukanye na ba Romeo ba Shazikuru sinzahari ba Shani Queen n'abandi batandukanye. Yes. Aho twazunguruka igihugu tuko turakora ama spectacle ubwo n'ubuzima bwa kero uri kuranyibutsa. Yes. Biriko biraza neza kugira rero Prophet Joshua ave mu gisata cy'imiziki ugende gukizwa vyagenze gute vyakujemwo gute? Ngiye umuntu ngo vyanjemo noba ngomba kumuhumuriza kuko nivyari no kunzamo nivyari no mu bintu nari kwiyumvira bien sûr ico ndakivuge kugira ngo sima venir ati ivyo ntigeze nkora vraiment cyo tuma bivuga ngo gukizwa n'ubuntu sima venir atana gato participation yanje muri ibintu byo gukizwa uko nyene yapfuye wenyene aka tuzukira wenyene abamareka babyira abungere muri Luka 2 ngo uyu munsi umukiza yabavukiye yaratuvukiye wenyene ama kumusaraba yaradupfiriye umukiza yarampfiriye ama basohoka mumva anzukiye nagakiza yarakama nko bivugwa mu gitabo c'abanyefeso 2 uko gukizwa rubuntu. Rero simbona aho novuga ngo vyagenze gute kiretse ko nagiri ubuntu gute mvuge uko vyagiye gukunda kuko ico gihe ndumusani muri rimvyi nari mu vyo nkunda nari mu vyo nezererego nari muri carrière nariko tatari nambwe meje gukora indirimbo South Africa zirimo indirimbo zitandukanye n'ama video atandukanye Prouda Karo n'izindi zitandukanye ama nari ngaho nk'umuntu ariko ararondera isoko bisigura ngo mu mutima na nama ngo nkizwe gusa narizi ko ndi mu bibi vraiment kuba narizi ko ndi mu bibi nari ndabizi ko nakorana n'abadayimoni ndabizi nagendera mu vya mbona neza ko ndabirimo nk'umwana akuriye muri katolika ari udusanse nyene uba wibuka ko kino atari ciza ariko ukagikora kuko atari kumaze kubibamo. Ya tukira aho nyene uravuze ati ukiri muri katolika ndetse hari utuntu insolite twagiye turaba zimwe muri insolite zabaye gushika ino saha Prophet Joshua ahagaze akazima avuga ati hajya hano kweri naradekonye zitatu zonyene ko je nyene nari insolite usuguje wese yari insolite ariko gusa kurondera zimwe zimwe suguje insolite kuko kubura umuntu ushoboye kwemera kubaho wisiga amavuta ico gihe avangana n'amavugufa y'abantu iyo ni insolite. Kuba tugeze kuja ruguru sinza kumuvuga no mu irimvyi y'umukobwa mbona ko arakora cyane kino gihe sinza kuvuga amazina ariko turi kumwe Makamba muri spectacle kanaka nibuka ko abaye insolite kuko nanyura umugi gwinshi cananga kwaje kuja gukora spectacle kandi bandishe bavuga turaguterura nibuka ko banteruye bamfata kugira ngo shike muri salle uyu ndamuvuga ko ari umusore cyangwa n'umupapa ubu ni Bidondo nibuka ko vyasavye ko agenda kuri scene gutangura kuririmba kugira ngo ninjirireko ndabe ko basinza kwiretrouva yari insolite izindi insolite ziroteni soni solite zivya munani medutinya no kuvuga ni byinshi kugendera mu bintu nk'ivyo zari insolite de toute façon nakubwiye ko suguje wese yari insolite ikindi nashobora kwibagira twari muri 5/5
ndiko ndatamba ico gihe n'umukobwa ariko ntiyari umukobwa comme tel, yari umukobwa arimo abadayimoni bari bamurimo, bari abadayimoni b'ikizungu bagomba yuko banezezwa muri boîte kugira ngo bamworohereze ubuzima kuko mu isi y'umwiza baranegosia ino iwacu niho dukubita sivyo ga. Nibuka ko rero nariko ntambana n'uwo mukobwa ama ariko ara nkomanda cyane kuri piste, donc yatamba neza techno kuko ni mwe mumbi yatambira muri we. Hama ari umuntu yamamagaye arambwira ngo suguje ndagukunda cyane ariko ndababaye kubona ujya mukobwa ariko arakuganza kujye sinzovyibaga ko naciye nsohoka ndavuga yo menya ivyo nariko ndahura navyo kuko yabona umuntu ariko je narinzi mudayimoni ariko ndaneza yari muri umukobwa. So my solite ni menshi mu yandi majambo wahuye ni dayimoni uri muri boîte none arayitwaye yo ndabizi. Ndabishingiye ku naye gato igihe nari umuririmbyi w'indirimbo zisi jewe nakora indirimbo nk'umuririmbyi kandi ndiko ndashinga inaye nama ndavyibutsa, sindiko mvuga inaye z'abandi, ndiko ndavuga inaye yanje je nakijijwe, abandi nibakizwa bazoshinga izabo, ushobora kuba ari nziza canke mbi canke gute, Imana izobagirire neza. Sengesho ryanje nuko bose bohura na Yesu nahuye nawe. Hama ico gihe muri yo carrière ari umupfumukazi twakorana, umupfumukazi we yakora igikorwa nyabaki, igikorwa ciwe cari cyo gusohora abadayimoni mu bantu. Yabasohora gute? Mu kubanezereza canke mu kwemvita abadayimoni biwasanganywe kugira ngo babirukane. Normalement niko isi imwe mimeze, twebwe twirukana abadayimoni uyu munsi mu izina rya Yesu kubera ko Yesu ari mwe mu nkuru. Niba kubeshe dayimoni zisohoka kubera gutinya ubarengeye. So no badayimoni rero bararutana ku buryo ahuye n'umurengeye umupfumu abafisa ashoboye kubakoresha. Nibaza ko miko natahura nico gituma tuvuga mu izina rya Yesu. Yesu ni imwe mikomeye, nibaza ko mutawe ico ngomba kuvuga. Hama uwo mama rero kuzo yanezeza hari harimo abadayimoni bikizungu. Abadayimoni kizungu ni iki kumukizwa? Iyo tuko dusengera abantu abadayimoni bavuga ngo sizoka turabiwabo. Ncumva ko arabiwabo baturuka hiyo mu Barundi bien sûr. Iyo rero ari uvuye muri Kongo aravuga igiswahili, abazi deliverance barazi ngomba kuvuga. Muri ico gihe uwo mupfumukazi we bamwe yarabanezeza, mu kubanezeza rero yarabatora muri boîte. Kubatora muri boîte kandi genari hafi yiwe yategereza tumara igenda batwara yo kuko abadayimoni binjiye ari ukuntu bazana kavuyo, bazana induru. Donc byasaba umuntu w'umustar ataza kwirukanwa facilement muri boîte. Donc twacha dukorana nabihembegwa mbere kuko umva yasangwa nkorera ivyo vy'imiti yari échange quand même. Hama rero uwo munsi yari umukobwa sinamuvuga izina ndanamuyibuka, twari muri boîte twicaye kuri kwe nziko saa 6 z'ijoro dayimoni iza kunezezwa. Saa 6 z'ijoro yinjiye kintu kicambere yakoze yakwiye ku inzoga zose ikisaba amarula kuko yari umuzungu. Muri uwo mwanya ikiri mu muntu niwo muntu sivyo gahema. Hama saba marula biba ngombwa yuko bashira bajeho techno agenda tambe utegezwa kumujana kuri piste yari jewe. Abantu rero ku ruhande babona nde, babona uwo muntu nk'ubu je ndiko ndavuga babona jewe ariko turazi ko ari muhemu yaravugira muri twebwe nibaza ko ndiko ndatahurika. Abantu rero babona uwo muntu ntibabona uwo windani yo demon rero yatamba neza vraiment, uwo yatamba neza techno kuko ni muzungu. Nibuka ko abantu bambwira bamwe ngo uyu mukobwa wazanye arazi gutamba techno, sinavuga byinshi. Rero umwe mu bantu bari ku ruhande yabona ukuntu kinkomanda en fait biramubabaza ganza, umva we yabonye iki, yabonye umukobwa ariko je narinzi ico nariko ndakora nje kwinezeza basi cyayicara ku ico gihe uwo muntu abahawe agahengwe abiwabo babarisha umufumukazi yabakoreye igikorwa ariko c'est catastrophique, ni insolite. Yes, dizini insolite zagezera mushikira Prophet Joshua aho ubona ko we agerageje gushingira kandi tubwira ati yaranakorana n'abapfumu ariko tukiraho nyene. Wewe ugikorana bajya bapfumu urabona ko ari ibintu bimeze neza, ari ibintu biriko birakuduza 6 kugira rero uve aho hantu uze gukizwa unahindure n'igisata. Niho dukeneye kutubwira neza na neza vyagenze gute. Nari ngaye Bujumbura mvuye South Africa, narimeje gukora album y'indirimbo zitandukanye. Hama ndumva ko nari umuntu arondera cyane, ndumva ko indirimbo nozitwara Kongo kugira ngo umunsi nza kuzisohora zigira isoko nini. Nigeze kuja gukora Bukavu spectacle twayikoranye na Community Service amwe na Kyanza. Rero uwo Kyanza nari ndamuzi, ndavuga reka ngende ni album dufate izi ndirimbo za publicité bazitange kuma televiziyo yabo kugira ngo umunsi nzogira lancement Bukavu izobemo. Ça c'était l'objectif. Ngenda Bukavu shitse iwe sanga umudamu wiwe yitwa Bora, ico gihe yari yagiye Goma, acambwira na mpamvu nta gituma cyo kurondera hotel
reka rero ushikire hajya harimo na studio kugira ngo mwijoro tuzore turavyuka kuko ngo amatara aragenda cyane kugira ngo nitwavyuka uze urakora izindi ndirimbo shasha kuri je byari vyiza ko nafise indirimbo mbi manishime ko nigeze nanayisohora nagomba sohora indirimbo gutukana hama biba ngombwa ko shikira ngaho ijoro rya mbere ijoro rya kabiri c'était normal ijoro rya gatatu niyo nabonye indoto muri yo ndoto nabonye ndi kuri ndiko ndakurikira uwo mugabo nibaza ko ari yatanguriye hama mu nyuma ncambona ndi kuri podium mbona ndi hagati y'abantu benshi ariko ncambona atakintu ko kiraba amakandi magaze hagati y'imbeba ndiko ndaririmba yari indoto ndiko ndavuga ko ari indoto hama ubwo nyene ncambona haje umuco muri uwo muco mbona zijya mbeba zirasibanganya ndabizi ko umuntu yaremanye ishusho y'Imana ariko umuntu arashobora gutakaza ishusho akagira imbeba cyangwa iyindi kuba gusa nari hagati y'imbeba nibaza ko insiguro ishobora kubiri clair kuko Yesu yavuze ngo imfungurwa z'abana sishobora kuzihimbwa kuko watakaje ishusho yitwa ukundi nibaza ko mvuza imvugo umuntu w'imwe matahura rero ico geje nabonye hagati y'imbeba hama mbona uwo muco rero urazikuye ko cyambona mbwiye umuntu ari imbere ndambwira ngo iyi Imana ihinduye ubuzima na n'umuyo musubiza umuntu hasi hari mu ndoto cha mbona iyo ndoto ndi mu ndoto nyene ndiko ndakurikira kandi ujya mugabo narayi mu nzu yiwe cha ndikangura ndavuga he izi ndoto z'igiporoti nibuka ko naciye nsohoka hanze kwa kundi umuntu nyene sohoka hanze hama ngarutse ari mu mwijoro nyene ngarutse naciye nagisohotse hanze ku toilette ngarutse naciye mfukama ku gitanda nangura kurira ndumwe ata muntu numwe abirimo vuga ni mana mbabarira mbere navyanditse nafise ico gihe iPhone 3 ndavyibuka iPhone 3 ndavyandikamo ndavuga mana mbabarire Yesu ndakwakiriye mwe myerozo nyobore uko nyene ko nanditse candica ariko mfise ubwoba bwinshi kuko narinzi ivyo mfise kimwe mvyo nari mfise yari yo cupa nanesize Bujumbura kuko iyo cupa yafise condition uyikora ko atayubaha apfe so umva nanje nayisize Bujumbura mwanya rero mvyutse nari nk'umuntu ari yampe bizarre kuko sinambona neza ivyo ndimo usinzi uko ndiko ndafukama sinzi gituma ndiko ndandika ivyo bintu sinzi gituma ndiko ndihana uwo mugabo yarafise programme yo kuja gufata filme mu indi quartier Bukavu nyene turagenda tugeze mu nzira nibuka ko navuye mu modoka kuko ari umuntu nari nsanzwe nziyo yamaza nari nzi ko ari umukizwa mbere ari gihe yaza kutugendera arimo narimo tukira abana bato twaramutwenga ngo n'umuporoti bo umva ko nacenda mwibuka ndajiwe ndambwira jewe nakijijwe nibuka ko yatwenze nibwo ko ravuga ibiki ndambwira je nakijijwe ari ibintu je navuze ariko mfise ubwoba kuko ari ibintu nasize muhira n'ibintu ntashobora kumetiriza uwo munsi wari umunsi umengo nariko ndayobogwa uyu munsi sinzi siguro no biha n'ubu birangora gusigura n'ibintu biri hejuru y'ukuntu no kwiyumvira gusa ndamubwiye ivyo acambwira ngo senguko ndambwiye ivyo nabisenze byari ibintu nanditse no mu telefone je ngomba kunsengera isengesho rimwe nibinyice amica kabiri sinsubira inyuma kuko ndazi ivyo nabayemo wowe ni anatahura ivyo ndimo arasenga nyine igiporotimu Kristo umukizwa niyo buri cya gusengera mubwiye sengera arajako hama ku mugoroba ujya mugabo ndamusanga akina amafilme bako barafata amavideo ya filme nigumira nicaye ku mugoroba ndamubwira ivyari bihari acambwira ngo yo nigeze kwikeka kushobora kuri kuragenda mu zirambi ariko Imana ishimwe ko ishimye kugutabara gutyo no nyine arasenga mu gitondo candagaruka naba mu kibenga citse mu kibenga normalement utegerezwa kwiyumvira ishengero no jako nibuka ko ku mugoroba nabye petit sere ntushobora kumfasha ukanyereka ishengero mbwira ishengero ringaho hafi hama nanje cyandikira mu beau-frère yitwa Pastor Amis asanzwe arongora Parole de la Foi ni église iri mu Kamenge ndambwira jewe ari ibintu ngomba ko tuvugana nibuka ko yanyishuye ambwira ngo turafise inama ku mugoroba ndavuga ya mana nayo nyene ranyanse hama ku munsi wa Mungu urengana gutyo atashengere nagiyemo hama inyuma yo kuhabwa iyo adresse na change muri église nziza ya Plein Evangile hari hafi ariko kwa Mungu mwijoro hari ibintu vyaraye biniga ijoro ryose vraiment naraye mbabaye nihindukiza bikaniga mbona ariswe bije kunyica kuko narinze ivyo nitandukanije navyo nkama kuwa mbere rero ndagenda kuri église nibuka ko shitseyo mu église nziza iri mu Kibenga Lac ndavye imbere mbona umuntu umujene yambaye ukuntu nari ngiri mu umuntu iviriye mu Israzi bakizwa ko nari Imana we twifata uko twifata ndamuraba ndavuga none ibisino byinjiramo ngomba kubandanya nibuka ibintu vyanize mu ijoro ndavuga reka mfe kwicara inyuma naco ndicara inyuma bahejeje kwigisha ntumbaze na message bigishije na niyo nashaka kumva ico gihe ama araza uwo mukozi w'Imana ni uyu musi no pastor ito Pasteur Guillaume ari Gitega ariko ico gihe ari
Diacre Guillaume muri Plein Evangile aca nsangaho ndi nicariye nafise amadred nambaye amahereni nambaye igipira kinini nicariye gutya carambwira ngo ni sawa ndambwira yego ndambwira ko ndondera umupastori wo ngaho koje numva ko bisaba ko mpura n'umupastori munini atunganya ivyo binini nari ndimo ari igihe umuntu ibera mu bintu ibaza ngo ari binini ariko ugahura n'abafise ubunini bwa Yesu bakabibona ibisanzwe ariko waranyorohereza aranjana kwa mutama Apotre Plein Evangile sanga nawe nyene yasohotse murireho na mama Apotre Imana muhezagire turaganira gato acambwira ivyo ni bito ngo jana naba. Hanyuma y'ivyo vyose Prophet Joshua yatangiye kugira iciyumviro gute cyo kuvuga ati nanje shobore gushinga urushengero canke nanje ndashobora kuba umwungere wa bamwe muri aba bantu vyaje gute? Biranagoye ko vyari no kunca mu mutwe burya hari ikintu umuntu yiyumvira kubera ko ari kuri position yo kwiyumvira mekanisien kwiyumvira gukora imodoka biratahuritse ariko kandi na electromecanicien kwiyumvira koraba mu vyo mu modoka nahatize mechanique biratahurika kuko biri un peu proche ariko umuganga kwiyumvira kuja gukora motere kubera ko azi gutera urushinge byo fata umwanya ni ibintu biri kure na kure cyane rero kugira ngo bikunde ko niyumvira ko notangura ishengero byari kunca mu mutwe gute. Papa wanje nigeze aba pasteur ari nimboregwa mbere hama jewe niturukiye mwisi icyo nanizi gukora ko ari kuba kuririmba nari umusana umurapera kugira ngo bincemwo ibyo ari no gushoboka ahubwo icyo ari gushoboka ca mbere ko ari uko nari gukora indirimbo za gospel ivyo nivyo byari byegeranye na gato ariko niziye nkomezi zananije gukora gospel alors que niyo nari guca nkora ariko munyuma niyo natawe Imana yambwiye ngo ari kuririmba bari kuvuga ngo ariko arakora ivyo yamenyereye gukora icyubayo canje cari kuba kiri hehe byari kugorana ko njana nawe cyo gutuma nakuzibiye kuririmba nabitahuye mu nyuma hama cyakurikiye kuri jewe cyamayishaka ko ari kuja kuba jeune kubabwira aho narindi kubashingira inaye no kubereka ko batakwiye gutera ikirenge muco narindimo ivyo nivyo naciye nkora naja mu mashure ba vyinshi nangura kuja mu mabarabara nk'umusazi umumotari wese yantwara wewe twashikana mu by'ubutumwa bwuzuye umutaxi vero wese yantwara twashika yihana nibwo ari ubuzima rero ivyo nivyo yace bikurikira mbona abantu bari kwaranyumviriza mu barabara mvuga ubutumwa nangura kuja mu isoko nibuka ko aciye abo mugwi kwishengero wo kuvuga ubutumwa tari kumwe n'abantu benshi cyane ba team ba Fridolin ba Jimmy ba Kevin bari benshi twagenda rero tuvuga ubutumwa mu ibarabara ivyo nivyo vyabaye rero uko gushinga inahe kuba kwinshi mu bisanzwe urumva ko gushinga inahe byari bishobotse kuko nari mfise aho mvuye nta bintu byinshi navuga naramuzambanye naramunyarumage nani kindi ariko Imana kwidakunda ko umuntu agarukira ngaho bidugira rero aho shinga inahe ngashiramo ijambo munyuma rero uca birahinduka ntangura kuvuga ijambo shinga inahe niyo ngeze ubu rero singishinga inahe shiramo ijambo ubu ndigisha ijambo ngashiramo inahe ariko Imana rero yategezwe kunyigisha kuko byari bigoye kuko nafite byinshi nabonye nibonaniye n'abadayimoni nasangiye imfunguo n'abadayimoni byasaba ko mbona realite ya monde y'umuco niyo rero Imana yatangiye kuntwara mu mayerekwa mwijuru uwo Yesu tuvugana aramwiboneye ni byinshi byasaba yuko ngira ibintu mbona ibimenyetso bikwemeza nyemeza kuko byasaba ko kameme urabona ko mvuga Yesu ngukumengo mba nicaranye nawe navuye kure birivuga ngo wababariwe byinshi agira urukundo rwinshi ariko kandi nuwabonye byinshi yerekwa byinshi kugira ngo akomezwe mu vy'umuco amenye yuko ari itandukanye n'isa n'ibindi nibaza ko uvuye mu Burusiya byoroshe cyane ko muri Amerika ni washikayo bakwereka amakamba ko makomeye kugira ngo bakoze umutwe bakwereke ngo en reality ivyo wabonye byari bito reka mfatire ku byacu turekane n'Uburusiya na Amerika Musa yeretswe byinshi kuruta abandi bose kuko yakuriye kwa Farao yarafise ivyo yabonye byasaba Imana kwimwemeza imwereka realite rero Imana yaranyeretse byinshi nabonye intumwa nabonye abavugishwa nabonye ba Dawidi it's too much ibintu bingora no kuvuga ubu Imana yaranyeretse kenshi turiko turaza byaciba ngombwa yuko mvuga ubutumwa bw'ivyonse neza na neza Prophet Joshua yashinze urushengero rwiwe mu mwaka wahe en fait reka mvuge kugira ngo umuntu acavuga ngo navyuse ndarushinga nace nangura gukora ibikorane byabaye byinshi abanyeshuri batangura kuntumira ku bashengero iwabo babwira abapastori babo hari umukozi w'Imana wo mujene cangenda gutyo biraguka abantu barakizwa bavyinshi ba mastade ba ikiniki hama chanshinga rero ministry niyo yitwa Eweke ministry kuko nagenda n'abantu murabizi ko nkoreshwa abantu bakagwa
tegezwa kujana n'abantu mu mugwi byaciye rero ministry turagendana n'iyo ministry niyo rero iyo ministry yacatangiye gukorana muri 2017 muri Excalyptus kuwa kane kubera iki kuwa kane kugira ngo kuwa gatanu tuzindukire mu bikorane kuko twe twibera mu bikorane igihe rero iyo ministry yari kwirakorana abantu benshi barakizwa abandi badafise aho basengera abitwa ko badafise aho basengera bankurikira naho ngiye hose nibuka rero ko igihe kimwe rero ntafise igikorane kuwa Mungu nabura nanje nyine hoje cyane bazane n'abankurikira nabo bajaye niyo natangiye kuganirizwa yuko abantu bogira bakoranira bagira bakurira muri 2018 gira mariage muri 2018 mu kwezi kw'icenda itariki 30 niyo twagiye muri Excalyptus ngishengero tangura ngishengero turabantu nka 200 nta mimana iravyagura murasko twavuye muri Excalyptus abantu buzuye babuza aho bicara tuca quartier de ivyabaye nitwo bisubiramo urero turi Kristo n'umwami Yesu biriko biraza neza hari abanshi bagiye baribaza bagiye baranavuga ati kumbure ko Prophet Joshua ashobora kuba yaragendeye muri bijya bintu ati ni navyo bishobora ko bimuha zijya nkomezi bemeza ko udakorana n'Imana aho gufise ubundi bubasha bufi kuzimu cyangwa uva mu mayandi mangetengete ari byo bituma usengeye umuntu agwa agira iki bo nivyo babona biraryoshye cyane turi muri demokrasi abantu bose bavuga ivyo biyumvira kandi ntiwemerewe na gato kuza gufata ururimi rw'umuntu ngo areke kuvuga ivyo yiyumvira ariko kandi uremerewe kuvuga ivyo yiyumvira ariko kandi ni vyiza ko ivyo wiyumvira canke ivyo uzi ubitangana umuco ndabivuza pana kugira ngo nishura abavuga kuko na Yesu baramuvuza atigeza bumusani rero abantu ni bo buri cyo bavuga kandi Yesu yavuze ngo nimba bagiriye guki giti kibisi bizogenda gute ku giti cyumye niko bavuga muri Matayo nimba yavuze ngo tuzokora ibirenge ivyo yakoze two dukora ibirenge ivyo yakoze nagomba mvuge kino kintu ijambo ry'Imana riri clair abizera bazotegeka abademoni basohoke ico ni cyonzi cyonye Imana mu bwizigirwa bwayo iracakora Yohana 14:12 abanyizera bazokora ibirenge ivyo nakoze ndi mu bantu bizera kongiye gukora ibirenge ivyo yakoze mvuga iki uko vyagenda biraba uko nagenda mvuga intahe mvuga ubutumwa byukuri Imana ubwayo niyo yikorera ibitangaza cange niyishare bitangaza kugira ngo yemeze abantu kwiri present kuko muri Yohana 5 Yesu aravuga ngo nimba mutemera mwemere basi biciye mu bikogwa nkora nimba Yesu avuga ko ibikogwa bimwemeza ni gute no sigura igituma Imana yatanze ubushobozi yari izi ko ari abazokwemera kubera ibikogwa ikora abo barahari kandi ni benshi tuvuge ko ari yari kwirarondera abandi nabo nyine bataratahura twizere ko azogera igihe batahura ariko ninde yohura n'umwami akicarana n'umwami yosubira gupfukamira nyumba 10 narahuye na Yesu shetani nana kimwe yitirirwa muri bino bintu Bibiri ivuga ngo muzobamenya bice mu vyamwa uri muhira nawe atamanya mwinshi wamaze babonye ndiko ngandira n'umudamu wanje ivyo biragoye ko abantu babimenya byose ariko ivyo babona barabona ko umuco nyuzuye kandi nta muntu numwe unyagiriza ica kandi uwo kirema cyo mugaruka ku mutwe kuko na mukobwa numwe na mugore numwe na n'umuntu numwe navuga ngo nanana mwishuje no mu kumusengera ibintu byinshi bigaragaza ko Kristo ariko arikorera ivyo rero birahagije Kristo n'umwami bindi abantu bafise muhemu yera ni bayobogwa n'ibigumbagumba na repense bagende babaze bayobogwa na muhemu yera ama Kristo abandanye yamamara amen kuri Prophet Joshua benshi bavuze bati ubushobozi ashobora kuba yabukuye muri Afrika y'Epfo aho ubona ko baravuga ati wewe igihe ushobora kuja kubonana na Prophet Bushir benshi aho bavuga bati ujya niwe muntu wa mbere agiye ahereza inkomezi zitandukanye benshi bagiye barakoresha ari naho bavuga ati Prophet Joshua niho nawe yazikuye ndagushimiye cyane kuko mu bibazo niho abantu baronka umuco icambere ndashimira Imana cyane kuba ubuze Major Prophet nga manishigwe juru kubw'ubuzima bwiwe naho naragira aho ndamuvugako ariko en realite nigijwe sinari namuzi nigijwe sinarize umupastori n'umwe sinarize n'umuntu n'umwe avuga n'ivy'Imana mbere nibuka ko Prophet B Joshua uwamunyeretse n'umunitwa Pasteur David umwana wa apotre niwe yanyeretse ngo urabe umuntu binakora icanangaje nuko nabona asengera abantu bakagwa nanje nari maze imisi asengera abantu bakagwa cangirisha kajyo kumuraba apana ngo ndabe ivyo ariko arakora gusa ndabe umuntu ariko arakora ngibintu biko biranshikira niho natangiye gutahura kuko munyigisho ziwe yagenda avuga vyinshi hama nanguye ministry muri Vires narinzi Major 1 nanguye ministry mu bikorane narinzi Major 1 kandi ico gihe cyose arakora ikibikora ibitangaza muri quartier 7 yarakoretse vyinshi niho hakizujya mama yagwaye cancer niho bazana njye mwana yari yapfu Imana igira ubunaragaruka hakoretse vyinshi senenda namuzi
Major One Major Prophet Shepard Bushiri twahuye muri 2020 igihe bari bugaye muri quartier D nyo nagiye guhura nawe kubera iki cyambere nagiye guhura n'umuntu yaramaze imisi ari mu bibazo navuga ngo reka muri n'umuntu afise ibibazo arashobora kumfasha gutahura ibibazo ndimo kuko ico gihe bari bamurikanye muri South Africa sinamuronde ariko aramenyekana muronde ari mu bihe bibi mashitseyo ndamenya neza ko afise icyo yomfasha ndaca bugufi ndemera kwigishwa kuko n'umukozi Imana ageze kure afise ishengero ry'abantu miliyoni 7 ifise ndi ko ndaja hama no muvyo mu buryo bw'imwemo mvuze parties zibiri zitandukanye kugira ngo bamenye ko natangiye gukora tarahura ariko quand même muye n'umuntu afise experience sinoreka gutera intambwe wono bandu ndumugwaye njayo nkaraba ukuntu akorera abantu akorera international visitors njayo nkaraba studio y'ukuntu ipanze nkavyigako bikama gutera intambwe sasa normal rero iyo abantu bavuze niyo siturimo uri muremure wonze cyane ni sida uvyibushe cyane uragwaye uvyimvyinda nimbanyi utwayinda every kind of people inzobe wisize ni too much isi kuvuga ni normal igikuru n'umuntu kugira intayo mu mutima icya kabiri kumenya ko ariko araja mu ijuru akizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza amica gatatu abo Kristo agomba akabazana abo batarabiwe ari n'abantu bazova ku isi batabaye aba Kristo sinzi ko bizi rero nushobora kugerageza gutahurwa na bose na Yesu batamutahura bose gusura gerageza ugakora icyo ukwiye gukora kugira ngo benshi bamenye umuco Kristo ashigwe hejuru hari n'ayandi makenga benshi bagiye barashikiriza bavuga bati mbiga kubera iki mwebwe mu gusenga abo musengeye baca bagwa abo musengeye baca bajya amatayi bitandukanye n'ivy'abandi ati hajya nyene niho zambaraga zanyu ziri ari naho ubona benshi bagiye bazazanirwa turagomba naho duha umuco sinibaza ko ari je nyene sengera abantu bakagwa barakiriye Daniel Kolenda nga yarasengeye abantu bakagwa barakiriye Ronald Bonke abantu bagasengerwa bakagwa dimension musimwe Imana zitangwa ikigomba rishobora gusigura ivyayo Bibiliya ivuga ngo igihe Yesu yari mu ishengero siniyanaguye ujya mugabe yaranakomye induru arakomye induru abademoni bamuvamo yaciye atembagara none nimba vyabaye kuri Yesu umucuri kuri Yesu rero nimba vyarabaye kuri Yesu bikaba bikora mbonekako twizere ko Yesu yamaye ubushobozi ngubwo ari bumurimo tudiskite ku bantu bidashikira dupfe ku muntu ubushobozi tumugaragara ko cange twigire ko Yesu bwabonetse eske mvuze ko abantu bitaboneka ko nabushobozi bafise nahabo kwisuzuma je namambona abantu bagwa nanje ngatangara ama narayibonye kwa Yesu so ivyo ariko naribonye ku bandi byo kunera makenge ko nabonye kwa Yesu tuvuga ije mu nari mu ishengero yarakomye induru sivyo aragwa hasi nimba byarabaye kujya ni navyo biriko birambako nimba nabibonye kwa Yesu sinumva indi siguro notanga berabiye kuri Yesu hama kuba rero biboneka kuba byaboneka kuba prophet Bijosha biboneka kuba Pastor Chris biboneka nuko bakoze Imana bakomakomeye tuvuge ko Imana ikirama gutera ikigongo ikirenge mu bakomeye numva ko arico novuga sino ni gute osigura igitangaza ni kinyene gitangaje ugisigura gute there is no technique inside aho umvugira je navugiye ajya kuri Yesu agaca avuga ngo abanyizera bazokora ibirengeye je nakoze nimba yarasengera abantu bagatembagara nimba arakora deliverance abantu bikaba gutyo reka tumwizere tumuhanga amaso hama kuba abantu bagwa Bibiliya ivuga ngo abantu n'igitutu ca Petero kibakoze ko baca bakira nibaza ko ubizi nibuka ko igihe kimwe byarashitse mu ishengero ndavuga abantu magarare ngaho ndarengana igitutu gikoze ku bantu baragwa umukozi Imana umara kritika muri group narabimenye barabimbwiye ndavuga none ko umukozi Imana ni gute iyo gira umwanya wo gukritika kubera ko yabonye ibintu nk'ivyo Petero yakoze canke Paulo yakoze ahubwo yisuzuma wo ku ruhande rwawe uravuga ati kumbure ati ivy'Imana yakoze nivyo dukora hari benshi bagiye kuri Yesu nzobana ndabikora hari benshi bagiye bagira amakenga bavuga bati nikimenya bajya abagabo ati muzobabonera barafise ibintu babitwaje atakenshi ubutambara akenshi ati barafise mu kwinjira utuntu babanza gukora ati kuko n'amategeko baba bahawe mu Kirundi bavuga ngo ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka ariko mbona icanje kimaze itanu baza ko itakira ikinyoma hama umugabo umwe niwe yavuze ngo bareke nimba ari ivy'Imana bizobandanya atari ivy'Imana bizohagarara nk'ivy'abandi siko bimeze ini myaka 8 icya kabiri ico ni kimwe umuntu umegeze kuza muri biro arambwira nkitangura naratangura eglise ngifise ministry arambwira ngo abantu bavuga ngo ari amavuta muja gutora kuri aeroport mu ijoro ndavuga karabaye none ivyo bari kubibaza kuri aeroport kuko si ico gihe sinabwa najeyo ama nizera ko kiresi impeta nambaye
kirisi impeta nambaye kandi naragize mariage simbona n'ikintu na kimwe ninjirana cyo bakiri bizarre narico mbona direct ko ndibaza icyo arico abantu bavuze mushwara abantu nibazoreka kwihanagura jewe nararabirese na mushwara nayo nkikoresha kenshi abantu banzanira papier mushwara kuri podium hama mazimisi ngena gatambara kagaragaza Israel kuko niko bimeze ya gatambara garagaza Israel ndacambara ninjiye shigikira Israel so in any situation jendo gushigikira Israel niko bimeze so ni kigiye gatambara cha Israel sino ibindi byose na gitambara ngendana na mushwara ngendana basige banzanira mushwara namazi kuri podium namazi iyo bishitse ngasengera abantu ndayafata kuri podium ko mazi banzaniye kuri podium nibaza ko mwisi atari ngombwa gusigura ko bantu ivyo bavuga gusa ni vyiza gutanga umuco kugira ngo umuntu ntasamare ariko Kristo Yesu n'umwami birahagije. Yes turiko turaza neza na neza mu modoka yawe hahora hagenda harimwo kimwe mu bishusho vy'igisiga aho ubona ko benshi bagiye bavuga ati nikimenyamenya kijya nico akoresha ati bijya nivyo bagenderako kijya ni nkukuma iza nego ni aigle ku modoka yanje kiriho hariyo n'intare mbere nagishize mvuye Dubai na nico nari mfise none nimba kijya arico cyakora gikora ubushobozi bisigura ngo avant hari iki nije ndagiye foto zago ngacerekana avant narico cyari nari mfise meruse Dubai mu kwicenda ndabona ikintu cy'inkukuma gisa na image ya or na atari or dumuna kunda leaks mu ijuru oro gusa nizo zuzuyeyo ndavuga kino kintu gifise couleur nziza so what to do ndakishira modoka kandi kirabera imodoka ni decor inkukuma nigaragaza urozi inkukuma igaragaza prophetic bibiri vuga ngo ibinyebugingo bine ibinyebugingo bine bafise ishusho y'inka intare inkukuma n'umuntu so kuba rero ndi umuprofete inkukuma ni sinye nziza uravye no muzu yanje urabona ko ari ikintu kimeze nk'intare hejuru ni decor so decor nayo tuzireke rega niyo ngorane ejo bazovuga ngo nijya sandale yambaye kijya kirato yambaye bazorangiza avuga ngo narijya ginyo so abantu niko bameze cyane cyane reka ndakubwiza ukuri mbabarira abantu ngo mbavuge kino kintu buryo umuntu wese yagerageje akananigwa yamabeshera ivyo abonye vyose ko arivyo biko birakora cyese nibaza ko bivuga abantu batigeze batigeze bagerageza bikanga ndemeza neza ko abagerageje bakananigwa bari mu bavuga ivyo bintu icyo ndacemeza kubera iki kuko nshobora kurondera ama excuse yambaye jeans izijya shati yambaye ndetse zimenyerengana none tugurira ku isoko zimwe it's impossible arafisigi ishusho y'inkukuma nanije nyene ishusho y'inkukuma nga inkukuma ni aigle ni nyoni igendera hejuru y'izindi so in the prophetic idahera bisigura ibintu byinshi muri prophetic hama niwo vuga ngo bijya nivyeme muri bible aho mogenda mugafata Musa kuko we yashizeho n'igishushanyo cy'abamarayika hejuru ya yisandugu so bijya bintu nivyo nakora hakora izina Yesu kandi nanezerewe kuba nkora deliverance ku mugaragaro mvuga izina Yesu umunsi nzoreka kuvuga iyo zina baremerewe kuzana ibindi ariko igihe tuvuga iryo zina kandi turukana abadayimoni mu izina rya Yesu dukiza abagwaye mu izina rya Yesu ni byiza ko abantu bosenga Imana ibiyereke. Yes hari n'abavuga ko buri mwaka mwebwe mwese kakagwi ngo mutegerezwe kuja kuraba Prophet Bushir kugira ashobore kubongerereza inkomezi hajye na Joshua nawe ari muri abo nyene bavuga ko ku mwaka yamaje hariya kuraba Prophet Bushir kugira ashobore kumuha zijya nkomezi ngenda kabiri mu mwaka kandi bishoka ko ngenda na gatatu mu mwaka umusi enzo mu buryo nzogende na kane urazi kwicara hafi y'umuntu ariko arakora neza kwisi ni shure icyambere murabizi ko Malawi ubu 60% y'abaturiste baza Malawi baja kuberawe ndi mu gihugu gito ndifuza kwigiye kimwe isi yo tumbera mu Burundi tourism ikagwira kubera umukozi w'Imana no vyigira kwande nje kuvyigira mu Kayanza nje kuvyigira cyo cya Rugombo nagiye ndavyigira ku muntu afise aho ageze kandi kuba amakajyo nkicara hafi y'akanyigisha it's an opportunity rero ngenda kuri anniversaire yiwe kandi sakagwi ngenda je nifata indego bwanje thank you bo baravuga bati neza iyo mugiye hariya nibwo bwabubasha niyo muba mugiye kubisuma ngo ndetse niho ubona anagarutse anashobora gukora ko ku muntu canka aho urenganye ngo ya mavuta yawe kwagatuma umuntu agwa hasi none umuntu adafise Bibiliya adasoma Bibiliya no mufashiki ariko arazunguruka ko bitari byo bwo n'ubwoba ni gute kwibaza ko umuntu yoha umuntu ubushobozi ni gute kwibaza ko umuntu yoha umuntu ubushobozi udakiretse utubaha Imana utizera Imana Yesu arahambaye Yesu arakwiye Yesu arahagije
kandi na cyane cyane nimba n'ujya muntu avuga mu izina rya Yesu nawe akavuga ngo ni Yesu yamuhaye ubushobozi mukaca bibaza ko uwo muntu nawe nyine atanga ubushobozi. No, Jesus is God. Yesu ni Imana, Yesu ni umwizigirwa mu izina ryiwe na kimwe kitokoreka. Abantu barakira mu izina rya Yesu, abantu barabohoka mu izina rya Yesu, intayi zirashingwa mu izina rya Yesu, dusenga bumva mu izina rya Yesu. Rero izo ni panike gusa z'abantu. Ejo bazombonana n'undi igihe nari Malawi last year turi kumwe na Prophet Hubert Angel, sivyo gahem. Prophet Hubert Angel niwe muvyeyi wa Major One, Pastor Chris n'umuvyeyi wa Prophet Hubert Angel. Iyo ni normale kuko na Paulo yandikira umwana wiwe Timotheo. So mwisi imwe mu rero nakajyo je nibazera ko byambereye inyungu, kuko iyo nari kubandanya nkoreshwa gutya nafise ahantu basi nemera ko umuntu yogira icyo avuga cyangwa kamanura, nari kubava nisanga n'isandi mazina ko je naribona Imana, je nahamagawe n'Imana ubwayo, je naribonaniye n'Imana. Iyo nari kuba ndumuntu aca bugufi nari kuvuga ngo none nkeneye nde, narabonanye n'Imana, ubushobozi Imana niyo yabwimereye. Ariko ko nca bugufi iranyongereza kuko Imana ikunda baciye bugufi. La Bible déclare Dieu élève les humbles et résiste aux orgueilleux. Yo guca bugufi karabaya kajyo kuri je n'amashimwe. Babati Prophet Joshua nubwo ari karakora bijya ati turibuka neza ko yahora akorana n'ibintu by'ibirozi akiri umuririmbyi. Ati nanone ubu rero yahinduye umukenyero, atahubwo bakorana nabyo muriciye mu vy'Imana. Mbega aho itandukaniro bazomenya ati vy'ukuri yaravuyeyo ubari mu Mana. Itandukaniro rya mbere n'abantu bakizwa. Ubwa mbere twajana abantu mu isi kugira ngo bakora ivyaha. Ubu abantu baravuye mu vyaha. Kevin yaravuye mu vyaha, yarayisambanye. Bijou yaravuye mu vyaha. Ni ishengero ryose rihaje. Wotangara wumvise neza abantu bahevye ivyaha. Ivyamwa nivyo byonyine byo vuga. Hama urazi ko Paulo amaze gukizwa baguma bikeka yuko aje kubarondera ngo abice, ubwo babuzokamana abanyabwo ariko bafise muhemu yerane bashobora gutinya ubujuju nk'ubwo. Kristo no mwizigirwa. Liste y'abantu bariko barava mu vyaha. Ubuzima bwanje ndiko ndabamo bwo kugoroka uyu munsi. Inahe yanje ku mudamu wanje, inahe yanje ku bana banje, inahe ku bantu bariko barakizwa kwisi yose. I told you, ndiko ndakubwira kwisi yose. Reba no bava hanze buraya kugira ngo kuva nangiye kukumviriza sinza ivyaha vyaciye kuko waranyigishije gukunda Imana. So resulta niyo nini ama kandi rero resulta gikuru nuko Yesu ayakira kuko niwe dukorera kandi urondera gutahurwa na bose nibishoboka. Kandi nguko bivuze bamwe baravuga ariko ari benshi cyane bariko baratabagwa nakagwi k'abantu nyene tutazi intérêt zabo. Bamwe ni kudatahura Imana izo batahuza, abandi n'abana b'inzoka na Yesu yabayeho kwisi batamwemera, ariko abandi nabo bariko barafashwa nabo benshi mbere nabo benshi ako gusa twari mu kwishura bino bibazo ndiko ndifuza yuko nabajya bake badusigara ku ruhande. Sino benshi cyane bariko barafashwa mu nzego zose z'igihugu, mu nzego zose z'abantu, abatunze, abakenye, batishoboye, partout et dans tout abantu bariko barakizwa, bariko baratabagwa kandi bariko barasengerwa. Nibuka umwana w'umuntu kana katonda kuvugira nga nasengeye byari vyanse ko yiga umwana w'umukomiseri byari vyanse ko yiga kubera ko yari kava kwishure azo kwishingira inahe yakava kwishura urani kintu kuva ico gihe umwana yaja kwishura agacagwa yaramuzaniye we pray uyu mwana ari kwishura. None iyo kuzimu isigaye ibangamira kuzimu. Matayo 12 Yesu avuga ngo shetani niyo gwanya shetani iyo bayisambuye. Rero turiko dusambura shetani kubera ko duseruka mu muco Kristo n'umwami. Ico nobwira abantu gusa ababitahura mubandanye muri aba Yesu Kristo. Nigihe cyose ndagupresence Yesu biryohererego. Abatabitahura soma Bibiliya gutahuza. Abatazofa babitahuye kubera ko arabashetani ni gute twohuza uri kuraja hirya ndiko ndaja hari. Ikindi kintu navuze ukazogerageza gufasha umuntu adafise ariko araja uri kuramwereka inzira agututse uzo mutahure kuko wamutakarije umwanya kuko nafise ariko araja. Ariko umuntu wese afise ariko araja arazi ko ndumwigisha yigisha isi imwe akugura abana amaso agatuma basuzugura shetani batakimutinya bamusubiza ku kibanza ciwe musi birenge vyacu ama Yesu akaganza imitima yacu mumira akatuyobora. Amen. Yes, Prophet Joshua nawe ari muri bamwe basanzwe batanga amavuta ndetse n'amazi ahezagiye, aho ubona ko bamwe bavuga bati birafasha, abandi bakagira ati bijya bintu sivyo, atahubwo ugiye kubiraba neza ni n'urudandazwa. Hajya Prophet Joshua wowe avyakira gute? Kibazo gikomeye cyane kuvuga ko hari abantu bagurisha amazi bagurisha amavuta. Mu bisanzwe mu buzima bwanje sinzi kwinjira mu ishurirwa ry'umuntu kuko Imana yavuganye nawe sinarindi kandi yamuhamagaye izotunganya nawe ibikwiye abikora arakabikora neza mu izina rya Yesu.
nimba Imana yabimubwiye navyo nkora rero ko batavyo nkora na mwanya mwinshi no bivuga ariko iyo ndi kuri podium nkumva ko umuntu no musengera nkamuha amazi ndamuha muyo nariko ndanywa hama amavuta sinoreka kuyize amavuta niyo basiga abapastor ndagenda na amavuta mu modoka hiwanje iyo ndiko sengera ngombwa muzanira amavuta cyane cyane iyo sengera umuntu ngabona yaratewe cyane gacamba ngomba kwatura ijambo rivuga ngo ne touche pas mon nom nukore kubona urabona amavuta ndabikora mu buryo bufadika nk'umuntu yizera le spiritual walk ibikorwa byo mu buryo bw'imwema rero sichobora kwishura ku byabajya kandi sichobora no kubishira ko commentaire ariko nimba bakora umvira Imana bandanye bayumvira bakora ivyo Imana yabahamagariye bataraba ku ruhande nimba nawe atari Imana umvaje no byinjira mu gute. Yes, muri kino gihe turiko turabona ikibazo kiriko kiraza aho bona ko ingo nyinshi z'abakozi b'Imana ziriko zirasambuka cyane cyane aba pasteur bamwe bakabagira bati ino mwe mu mbi ati ni kubera hariyo bamwe bariko baravyitira hamwe bariko barivanga mu bitari ivyo ati nayo mpamvu muri ino minsi biriko biraba. Nabimenye gute kwanza nari nga ama nja muri salon de coiffure bariko arangorera umushatsi ambira ngo yo basani bariko barapfa benshi ndavuga bahe avuga Sam ndavuga Sam yapfuye ko tugeze no guhura amaze gukizo turaganira candugurura Facebook ubundi sekunda kuraba ama page menshi ya Facebook ariko umwanya cyagira recherche gato cyambona ko ujya mukobwa nanyene yapfuye byambabaje kubera iki kubera ko batari bwahure na Yesu gusa kuba byabaye mu kwezi kumwe twitangaza sibo barundi babiri bonyene arapfuye barundi benshi no kwisi biko biraba mu mpera z'umwaka tumenyereye kubona ab'impfu nyinshi ari impamvu sishobora no kubisigura muri umwanya ariko umwaka ni calendrier nimba umuntu yarapangiwe kuzoba kugeza muri 2013 mu mpera ategerezwa kuba rattrapage nimba kuzimu barungitse gutora abantu mu mpera z'umwaka bakora n'ingomezi za nyuma nibaza ko biko biratahurika natwe kenshi mashengero dukora amajene menshi ku mpera z'umwaka mu mpera z'umwaka kuzimu itanga abantu benshi rero sishobora kubifatanya na kuzimu ko normal manu barapfa kandi kuba Imana itaciye bimbwiye ko simva ko navuga ngo kuzimu yabishe abantu bako barapfa no kubitaba bako barapfa cyo gukora no gusenga ariko kumisha umwaka vy'amabiba turasenga ngira ngo niba ama accident menshi byarambabaje kubera ko batari bwahure na Kristo sinzi histoire zabo neza niba barabiye igihugu kiba gitakaje imiryango ibatakaje abana basigaye bari bato sivyo byarambabaje n'ibyo neza na neza turiko turabibona aho ubona ko ndetse n'abandi bagiye baravuga ati ni ibintu bibabaje ni ibintu binateye akabonge ariko turiko turaza mu kurangiza ikiganiro mu tuntu n'utundi Prophet Joshua tumuzi no munsi ariko twari dusanzwe tumuzi nka Sugu J mbega hajya kiri nka Sugu J ntivyo byarashitse akaba yaravyaye abana hanze canke Imana yarangiriye ubuntu pe kandi iyo nari kuba byarasi nari kubanga ariko abameza bice n'umudamu wanje mwiza muvuga umugore ariko umudamu wanje mwiza umufasha mwiza Keza Vivian usabana babiri kugeza ku kwezi kwa 11 aho tuvuganiye ariko mu kwezi kwa mbere zo dusumana wa gatatu kubuntu bw'Imana abana beza abakobwa babiri n'amana n'umunezero bisigura mu kuva keri yagiye gushika ino saha yarinze agira mariage atarinze afite umwana n'umwe hanze a Prophet Joshua nkunda abana baza ko yarizi ko byari kumushika ko byari kumperturba mu muhamagara ariko yo yashimiye yuko byarabana bo mu rugo rwa mariage twagize gutya tuza kubona bamwe bariko baravuga ati bino bitangaza bino bintu biriko biraba ati biratangaje cyane mu gihe mwebwe namwe mwavuze muti natwe turifuza kuzokora gikorane gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse tukuziza stade n'abandi bantu bagakizwa ku bwacu ariko abandi baguma bavuga bati ni ya miti ni babandi nyene basanzwe bagenda kuraba hariya Prophet Bushir ati bariko baraza umwe ku wundi ivyo by'abantu bavuga no kuvyihanganira urazi je baza ko umuntu yigeze gukomerwa n'inzoka azoka mayikanga n'ikiziga c'inzoka abana benshi nabuzukuru b'abapfumu nabuzukuru bagiye ku bapfumu sinumva umuntu yogumiza mu mutwe buri munsi abona ko biva ku bapfumu kiretse ko atamarasa murimo ubundi umuntu akomoka ku Mana ategeza kwizera ko Imana ikirakora de toute façon Imana irakomeye kuruta shetani sivyo gahema
turiteze kubona Imana ikora. Mvuze ko abantu bariko baratangara, ndashima Imana kuko ibitabatangaje nivyo bari bitangaza. Rero babandanye batangara mu izina rya Yesu, ama Yesu abandanye yamamara. Gusa icyo nsavye ni kimwe, wewe wizera Yesu, gumiza amaso kuri Yesu. Internet si shengero. Internet ni kibanza twese tuzana ingomezi kugira ngo nitwemere ko shetani avugirwa cyane, tuzazane Kristo. Ariko vyiza bisiguze pasteur kwishengero ryawe. Nimba tabitahura nawo soma Bibiliya, siguza muhemu yera. Mugumiza amaso muri muhemu yera. Tuyobogwe no kuri kwijambo ry'Imana, bitawanye n'ijambo mubireke. Naho byo vuga Joshua, ariko bitari mu muco w'ijambo ry'Imana mubireke. Kuko Joshua swazo guhijuru, Yesu nazo duhijuru twese. Kanco duharanira twese cyane nuko tuzobana n'umwami wacu. Amen. Mukuru wanje umukobwa shikanje yigeze gukizwa arabivamo, ubu n'umuyisilamukazi. Amaje maze gukizwa abarenga 3 barankurikiye. Amariyo n'umwe w'umuyisilamu, ariko benshi ubona bakizwa, 2 batarakizwa. Benshi n'abakizo bisigura ngo barokotse canke bashoboye gukizwa nyuma yo kubona prophet Joshua. Nije muvye wabo mu buryo bw'imhemu. Nije nabigishe Kristo barakijijwe mu muryango n'umunsi mukuru. Sinabaye winjiye jenyine. Entourage abantu yanje abantu benshi bako barakizwa. Yes, Prophet Joshua bamwe bagiye baragira bati mbega kubera iki we adashobora kubanza guhera iwiwe abanze akwize, abanza akora ibikwiriye, ndetse abari haza gukwega abandi ati mbega nabona ko mushiki we hari ashobora kuba yaramunaniye canke ashobora kuba yarabonye ko ari yamanyanga nyene akoresha, niyo mpamvu abwira ati sinobibandanya ndabijamwo kandi mbona bimeze uko, ati ari nayo mpamvu mbona ko nari nkwiriye gufata inzira yiwanje jenyene. Si abo bavukana batarakizwa bavuga ngo nabi wabo ni bamwemera, so umuntu yibaza gutyo ntasoma Bibiliya. Dufise wa twarungitswe hari byinshi twari turindiranye gishika muga nkubona ko nkuno munsi uragize ati hari ivyo nzobandanya mvuga, reka tubanze tugire nk'igice ca mbere kibanze kugarukira, ariko ubanza usezera bano bakunzi bariko baradukurikirana ku Ihuriro TV. Ndabashimiye cyane abadukurikiranye.